je sindamutinya je sinkunda gutuka umuntu kuri live y'uwundi uko iyo ni faiblesse ni faiblesse urabizi iyo ni faiblesse kuja gutukira umuntu kuri live y'uwundi wowe ufitane conflit n'umuntu ugenda ugure live yawe utuka uyo muntu cyane faiblesse yindi ni yagute gashahone faiblesse yindi niyo gufata ukagira akagwi ukagenda wowe wenyene nyene ikibazo ufitane n'umuntu utuma uwundi kubera ngo umufrofise kukagenda mukumubesha hajya bariko baramubesha bajya bose bariko baramubesha ngari batatu urumva bariyizi ngene ari batatu bariko baramubesha ngwaze kunuka jewe mugabo umunsi nzomutuka bajya nibazomuvugira kandi muri bajya ariwo wirirwa muri inbox yanje kuri telefone arantelefone ijoro no kumurango ndamubabarire sivyo rero bari abandi uko bigira nimba atari banga wo tubwira akazina canke nakabanga barizi kujya nawe atamvuga izina ryanje nawe amenye ko naje wigiwe shisho kurishira mu kanwe wanje kuko level ziratandukanye umuntu nta muntu numwe je afitaniye bifu ngaha muga ufite bifu naje uzi ko afite bifu naje warizi ujya yirigwa mu makomantere y'ahantu bariko baranuka uzimubona arademye hajya umengana ikindi kintu mani jewe reka ndakubwire je naratutswe nimba ari umuntu yatutswe ngaha muri isi y'Imana ni jewe murabizi neza je naratutswe shahone narabaye publier par umva ahantu hose barapibye umuntu wese yugurura ikintu abari muri TikTok abari muri Facebook abari muri Instagram naravugwa urumva kubera iki oya sexuelle yanje n'ibiki bya mariage n'ibiki urumva so wewe kanyabucari udafise n'ikintu na kimwe udafise na level imwe udafise mani udafise sinzi nishinge n'urugero umugano w'abarundi ishinge n'urugero two bivuga bati ishinge na rugero nguze kutuka umuntu gacici je unuka nkande wewe kubera iki none utugura live unuka utinyiki ugurura wewe kujya wori ugurura live utuke amanaje ndakwishure oriye yuko wirirwa ubesha abandi bantu ngo baze gutuka umuntu ugurura unuke wowe unuke kufise ivyo kunuka ugurura unuke reka kubesha abantu kuko ujya mugore bariko arabesha ujya boss lady azoza ngarire azoza rire kuko nakintu jigenzo muriza kujya namurize 4 jours amara 4 jours adasinziriye uyu buwengo yiteguye pe umuntu yakuguriye live mu gatondo akivyuka arasura arakurira breakfast arajya lunch arakugarukira pe rero we abe ready kuko ni foto y'umugabo wiwe nayihaye Nerina ati nabwe Nerina ati tia shit nabi wabo y'umugabo namaze kuronka ama contact yabo tuzosharinga yewe ndamwereke rero ko iyo nambara nawe nyene ari ready kuyishobora ubure bigeze kwa Nerina ati namaze kumuha Nerina ati foto yo n'umugabo wiwe ni poster uyu ujya mugore nibazo mu poster kuko ujya ararondera chata ariko amenyekane ngo ni boss lady tuzini Zara le boss niwe twita boss lady boss lady baragwira boss lady baragwira ndakubwira ushaka kumbwira boss lady ukigenda muri company gushwana n'abandi ngo du clocking ngo reka ngo naje imbere reka clocking no boss lady nujya yijera wenyine ivyiwiwe akora he akora nawe nyine yakora arahazi je sinshaka no kumenya ivyo akora ubutonzi aba boss lady bariyizi boss lady naja kugira ngo nagiye ku kazi baranyirukana ubuzima buca buhagarara oya boss lady turabizi Zara boss lady agira madred ndotebia na boss lady agira madred bijya bintu by'u madred ni ibintu by'iwacu nyene banyabucari boss lady uri ngaho boss lady uri ngaho ufise umugabo w'umupede urukuranye umupede ari ngaho unyo bakagira gute bakendaguriza ukuntu bashaka urumva boss lady ufise ibere umenga ni serkeye y'umwana boss lady ufise itayo umenga ni abajur oya mugaga afise taye nziza we yahehe wowe gutuka abandi bagona ngo bafise amataye ngo jewe nganuka iyi ni sante iyi ni sante je sinaba yari mu kambi je narariyo kuva nkiri umwana ubuyi musalake jewe naranyoye waranyo musalake wewe baragushinishije ujyaye ni kibazo ujya ko yakuze ajya ku gitanda cyo kubaka kijya bubakisha inuzenye amatafari bakaca bashirako ikirago ngo ni gitanda ko je navutse muri Dodoma inuzenye ni na Bois du Congo badusasira
urukuranyumva we bafata bagashira ko kijya kintu bakubaka sinzi kubizi bakubaka n'amatafari bakacashira ku isima bakacashira ko akantu ngo ni gitanda n'ibirago byinshi ni gitanda nibyo bajyama mu nkambi n'ibintu mengo nibihunda kugira irasora urukuranyumva je mani ujya afise taye nka bajuru je vyibushe hose kandi jewe niyo nambaye bureka ko ni hose ni kuva kuguru gushika mu mutwe je simvyibushe ngo ibere ringana gucanye umenga ni serekeye y'umubebe irindi naro ngani serekeye y'umubebe irindi na juri zigazo muri dolatry formye nabi buy one for a dollar get one for free Seriki unakumwa ashobora kuza kunuka ngaha jenda gutuka pole pole si apara bijye byo kuri live yiwe ariko aratukumenga nari sure n'ivyo ariko aravuga umenga ari umuntu agenda ukora ibi genda bareke kugusunika ingo wowe as a person bareke kugusunika kuko bariyo nabo nyene barabuze uko bamfata barabuze kuko nabo bakorekse bose garisha hone uwakorekse bose abantu bose baraje baransaba ikigongo bose ni yaraka groupe kamwe none mugabo umwe yaraje aravuga ati mbabarira udashoboye kuza kuri live yaraje kuri telefone kandi ngaca ndamobrije agire call conference kugira uyo muntu habe wundi muntu ari ku ruhande azobe mbere temo urukuranyumva rero bareke kuza baza ngaha baza nyene bigira nk'umuntu nkujyanye vraiment je kwanza n'umuntu ndamuguriye live film sinda kubesha nizenye nishaona ninamugura live kirundi no mu Giswahili no mu Congereza ye bwana ntamusukula vraiment ntamusukula nimusukulie once amani anyishura swenda musukure n'ubundi naravuze ati ni back to back ivyo gutukana namaze kubihagarika ko arakadiri na ronse umuntu arambwira ati vraiment hagarika kugira yediri uzoshoboye izina ryawe imeze neza vuga kandi jamahera menshi mugabo ariko aransubiza namugiye boss ni boss vraiment jewe oya hareka basi ndabasukure basuka umwaka wose undi mwaka basi 2026 nzo kwicare neza uwo mwaka ubanza ubiye ndambwira ati reka basi mbobo basi ndazoza uyu mwaka amasi basi nkizwe rimwe basi nari mugabo imbobo mate ndazishire kwanza ku muline Shahoni jena arakubwiye ati jena wo twaragiranye saga nubu ndabisubiriye wowe uri umwasi wiwanje kandi je sindiko ndakwisemba ko nawe uri kuranyisembako ni keso ya entertainment y'abantu bashwanye na nzigo iba iri mu indani mugabo gatara n'umuntu ukayishiramo inzigo ijya nzigo ukamenga nije nakugaburira je nakuri harenze aho bantu vuga ivya anterema ya Sharon ukungene byagenze gute vya anterema ivya anterema nyene ninde yazanye ide none wowe ivyo vya anterema kwanza wabikuye he anterema je shaka kumenya anterema wabizanye ko bavuze ko bakwagirije we ico cyaha inde yabivuze inde genius yavuze iki yuko warishe $50 ya nuzanye ya flyer namurishe we jewe namuri hawe kandi yavuze live kuri live ahubwo ngira afise ikibazo mu mutwe nakomeye neza jewe naramuhaye $50 akugire flyer wewe none ijya flyer ndere mure kumfata $50 weyo mure kufata $50 tora $50 kuri muri Afrika za gufashe no mu $50 ngo ariko akira flyer sinari gufata $50 ngayiha flyer undi munaka genda fise gutanga $50 ngo bagire umuntu flyer ngo iyo $50 namugiriye ko flyer naza erekane ama transaction yose nwana namukoreye arabe yuko muri ayo matariki yaro $50 namurungikiye flyer ubwo rero genius urumva niwe yampamye umviriza sindi nga kuvuga ati ngo kubera ngo vyaba yuko we yakoze flyer arambwira ati ikirungi kitakije je ibintu vyo guhamba kwanza sinari vyo byari muri mentor yanje je urabizi ko ndi umuswahili yari muri mentor yanje je urabizi ko ndi umuswahili yari gutuka yari gutuka ndagushira hajya ndagutuke urumva ngaho ivyo bindi vyo guhamba that's why my first time ndakibona urukuranyumva mbona nimba ari jewe nazanye kesto ya flower kubera iki yambujije ambwiye ati wowe nuyiposte reka je ndayiposte ubwo urumva n'amamenase yose yagenda aratangwa yabaci bakurikirwa guhambwa ubwo urumva ni nawe yari agiye gukora n'amaflyer y'abana abantu bose ngenda gukora flyer ndabizi kubikora ivyo by'amaflyer ndabizi kubikora je ndabizi kubikora yabangu nzi kubikora ikintu kimwe gusa namugiye nkorere nubundi agisubiyemo je ndumugabo simindukiriza mu ijambo nindukiza mu gitanda yo nyamanye n'umugore wanje namugiye ati namuhaye agafoto kiwa wambaye mayo de bumenga yari foto yiwawe imwe
uhagaze ndamubwira ati ndabira ukuntu kuri rya flyers umfatanye n'iki umfatanye n'aya majambuko nivyo namubwiye ko arabizi kubikora n'ama flyers zose agirira abantu zo kunukagura niwe azikora je ndabizi mani je sindagutinya n'ubu ndabisubiyemo uno musi ndakubawutse sindagutinya ufitanye umuntu kibazo ingo front mu front nguyo muntu mubwira ati wowe urafitiye ikibazo je nawe kandi ndakubaze wowe nawe je dufikije nawe arico dusangiye ariko ndakwereka ahantu uyu mutipe abereye umugome. Oya reka sindaheza kuvuga none je narico dufa ubugenzi nibuhera se iyo nansi ubugenzi narasi ubugenzi narabwanse ko nabonye yuko na bugenzi shaka na wewe kuko narabonye umuntu wariwe wo tugendana ntaranse kugenda sofa kandi wazanje iyo nansi umugenzi ngavuga ati ndanse ko n'umuntu arinda ahamba umuntu barabagenzi before kandi atakintu kimwe bapfuye akamwanga ngo jusqu'à kugira idée kumuhamba ibintu bitera byanateye like na abantu bose bavuze bakiyamiriza mugabo nuze kumbeshera ngo je naragwese kandi urayimana ubwo n'ubwicani ufise muri wewe ico kintu je ndacyanse kandi ndagishabuye no musi ndakivuze wowe nimba twatuse umuntu je naramuhamvye Sharon ndavyemera naramuhamvye Sharon ndamuhamba turagira ikiriyo neza kubera iki twadufitanye amabifu urukuranyumva mugabo jewe je pas donné l'idée yo kuvuga wowe ivyo guhamba nuko ari wabonye flyer l'idée yaraje byevuka mu gatondo wewe ico wakoze waradevelopye kandi urababaza je naravyutse ndasanga flyer naramubwira ati iki cyumviro ni kizama ikindi kiratesa urumva jewe ndumuswahili ivyo bintu je narakoze ibintu byo gutukana vyagira gute iyo ide mu mutwe wanje ni yararimwo none ko uva ko je nzi kubikora ko sindabikorera undi muntu ni bande birirwa bavuga ati ngo bazohamba ni baravuze ngo bazomamba ko batamambye ivyo bintu mani ifo kuba umuntu w'umugabo wewe reka gukolekta abantu baze ngaha ngo banuke ngo uwirirwa umuntu akavuga cicu kamenga uri obsede none wowe uri nde kubuza bamutuke man navise audio jari yarungitse ku Marco Mix ndayifise audio Mario yariko ujya boss lady ariko aramvuga muri rya groupe yanuze ndafise n'ama screenshot byose ndabikurungikira ariko aramvuga nabi ibiki Mario acaravuga Mario nabandi muga Mario umva none Mario nacavuga ati none we boss lady wowe kuke utuzanire ibintu vy'amabifu yo muri TikTok ngaha muri groupe vy'ama TikTok bitware hari uturekere twe amabifu ngaha muri nuzenye muri groupe urumva uyo le type ankesa camurungikira audio ndayifise ndayikurungikira barayindungikira ngo none we Mario wowe urinde wo kubuza abantu ngo baza kugira ngo gutuka abantu ngo nimba ngo uyo muntu afitariye saga ngo kubera iki ngo muhanura muhengama ku ruhande rumwe wowe kubera kuhengama kuri we kubera kutamubwira ati stop that kandi kuri noze kuri live yari karagira live yari kayandika ngo yangu ivyo bintu bireke ngo ntabwo ari vyiza biki il y a une hypocrisie c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Wewe nimba ni umugenzi mwiza Sharon reka ndakubwira. Umuntu mwiza reka ndakubwira. Jewe nawe ubona ko Neli Nat mufitane kibazo. Je naramubwiye Neli Nat ndamubwira ati écoute Neli Nat. Wowe ufitane kibazo na Sharon. Wowe umugenzi wanje Sharon yanasavye ikigongwe. Même si Sharon atari umugenzi wanje muga yarasavye ikigongwe. Mais si shobora kugenda ngaho urukura tukashaka ngo je naje ndamutuki ntaco dufa. Muga musi Sharon azonuka nzomwishura. Wewe niba Sharon yagututse va genda umutuke nawe Sharon naramubwiye Sharon Neli Nat niyagutuka nawe mutuke kivyako mugabo jewe susi yiwanje nuko no kumva no musi wowe na Neli Nat muvuganye mukumvikana nuno musi nabimubwiye nuno musi sindakubesha namubwiye tukavugana na Neli Nat ndakubwira ati jewe ndafise swa yo kubona wowe uvugana na Neli Nat uvugana na Ozi urukuranyo mugabo sidinga yabandi umugenzi mubi nari kuvuga ati no tuka giruku oya turi mu entertainment turatukana uno munsi ejo bikaba neza niyo entertainment entertainment abantu none ni tutabigize uko Felicitas azoronka akazi gute Lydia wa manager azoronka akazi gute nana mabeze yoba
mugabo reka kubesha reka kucushira ikintu assume tie l'homme assume moi j'assume atake no mico cyumve imbere ufata idarapo uvuga ati je ndumugabo mfise amavunzenya abiri ebana uje imbere kabisa wasima pana ibintu byo guma uri puyu la poule muyemani la fois passée yaratutswe baramubwira ko aragashino kanje muhungu bamubwira ko ngana n'amishino yanje inzya ziwe zisa na ya maperike nambara eka vraiment yaramunyurije ku nguvu uravyumva nukuri kwimana Sharon numva arampamagaye ngo hewe ngo niri nate ngo yadututse bla 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 kugira uze we kubereka tugure live atuke neri nate je nanje namubwiye ni je ndamuhaye 1 week hari ibintu ushaka ko umusi ya like umva hari ukuntu je ndabanza ndabonka araba umuntu kungena ari karaza uravyumva bonye utambandanije je ndakwihorera kandi ujya musi nubwo yavuze Sharon ntiyanamuvuze vraiment niyavuze Sharon yavuze none abantu twari tora dutukana ngaha toka kure n'igisusu n'isurume nga ninyo ya Sharon twatugutukana onye ni kuri live cyangwa kuvumura raje toka kure n'urusurume nga gwa cici je ni normal mugabo kuvuga ati urukura umuntu muzima wicara urukuri yumvira kugira ngo uvyuke gutukande mani twe turicara ngaha nkavyuka nkavuga ati ejo ndafite shift man wana aka kazi bariko barahemba neza reka nje kwapika wowe urukuri yumvira kuvyuka utuka umuntu je kintu kimbabaza ntacotse amprise ikindi naco Sharon ikindi naco ko yavuga ko yakublokaga mugabo mukabandanya muvugana yari nibakubwiye wowe nibakubwiye ati ngo ugende muri Google ngo je ufata amafoto ninde yabikubwiye yeah ibyo nabibonye kwa Badman wabibonye kwa Badman oya ahubwo reka ndakubwire cici kintu je cagiye kuntangaza unujya muhungu urabona igihe wowe anako wamubwiye ngo yaha ngo Sharon ibintu yagize ngo kukubwira ngo zose abikigongo we nibisanzwe umva guteranya wowe ntitwigeze twa abagenzi tena je ndavyumva mugabo je ujya ayinwe yanyihamagariye arambwira ngo shaka ko tuba abagenzi ndabwira jewe sishaka kuba umugenzi nawe d'après ivyo wakoze unavyumva ibintu wakoze byarashitse kwa mama hanyuma mama wanje aramirigwa nabi I don't like it kwako mwebwe muraza mugagira ibintu kandi mumenya ko mama nanje abimbleminga ukamengo jewe ego c'est vrai abantu barakunda kuce bavuga ngo Sharon nawe nyina tukana ngo kwa mama je boss narababajije ivyo bitutsi natanguye kubatuka ari uko cicashitse ngaha mbe cica tarashika ngaha avant décembre mwese nitwashwana je Davina twamaze igihe kingana gute dushwana twari bwinje n'umunsi numwe mu bavyeyi ari ibintu vyatanguye kuba pire Queen atanguye kukwataka hari ibintu vya politike kwicana abavyeyi abana vyaciye bitangwa kuza nous honest ivyo twebwe navyo wa musambanyi we uri kijuju nga wase n'ikidebire tunanyiraga abahungu gira bajyamane nawe ibintu nk'ivyo nivyo twatukana uravyumva mugabo n'ahantu hamwe byari bwagira ahantu biba deep kuko n'ahantu hagira bikaba deep bace bavuga abantu ngo kuri TikTok bace batuvuga toya ivyo ntimubyinjiremo kandi twace tubihagarika uravyumva ibintu vyuko habaye kampanye yo kwica izina rya Sharon naguciriyemo Sharon byose nubu ndabisubiyemo uwuzi ko je namuhamagaye kuri telefone aje ngaha ngo twice Sharon ngo tubwirike je navugana n'uyo nyene ukuravuga no twavuga uyo nyene ukuravuga no twavuganye je no twavugana ngamubwira ati okay je ndagurura live cyangwa nyugurure live tuvuga ibi urukuranyumva zo bandi kukazi shwa kugura live giruko mugabo je sinagira kujya wari ko aragira campagne yo guhamagara abantu ku telefone kugira gute iyo ni faiblesse iyo uzi ko uri fisi nguvu stand up by yourself by your own feet urukuranyumva uze ngaha uvuga ati naka prononce moi sur ta bouche uvuga ati Chichi yagizuko yagavuga ngo afisa amaseko yagavuga ngo afisa amasekre yanje menshi amasekre yafise ko gisekre yombabaza ni sekre yo kuvuga ko na trofie umugore wanje nico kintu cyo vuga ati kiranda jishinge cyangwa ngo naragiye ku murozi ku mufumu ivyo ni byo bishame kuvuga mu bantu sivyo mugabo jewe muri ivyo bintu byose na kimwe je turavugana na kimwe jewe mvuga ati ku Trump umugore wanje mubaze n'ibintu yambwiraga jewe navuga ati ari kintu ushobora gukora mugashisho ku Trump umugore wanje
kuko narizi de quel genre de personne ndiko ndafrikana kuko umuntu we umaze kuvugana nawe ukabona kwigura ibintu byose Jean uyo muntu uzo mutinya umugenzi mwiza abafise limite yo kuvugana vie privée yiwe urumva umugenzi mwiza abafise kutavugana vie privée yiwe saka nuko abakobwa mwirirwa muratanga amakamera down barashobora kubadarapa nakubaguma babadarapa tuguma twironyeye tu video twanye jewe ndakubwira Sharon jewe nimba zi yuko je naraje n'umuswari mwe amubwira ati umugore wanje ateye uko umugore wanje agize uko nagize uko canke ngo jewe naragize uko nagize uko twavugana ibintu biraho biri normal naza bivuge atinyiki aninyiriki naza bivuge uyu muhungu n'umugore ndaguha abo bantu baraza bakabimbwira ngo ufise ibintu vy'iwanje ngo jewe ngo urumva ngo mfise famille ngo base ngo mfise famille ngo base kandi ngo jewe niko ndishira ngo kwa Nerinati ngo kira nzosubire mu Burundi mani je naco nakoreye umuntu numwe no buragute gusubira iwacu ngo ndiko ndisema Nerinati ni gikiyo Nerinati yomfashiki je pas tort yo gusubira mu gihugu canje kubera iki naco nakoze nacaha nakoze nimba rarongoye umugore nganje c'est ma vie nabigiriye muri Amerika c'est ma vie nindaza kumagarika noneho nabyo byo gukorera mu Burundi navyo nagiye gukorera mu Burundi ni igihugu ciwanje kandi nanumwe yakimbuje ngo ndiko niyegamina Nerinati ngo kubera ninde Nerinati ni erega Nerinati numu people nka wewe people nka wewe ndabikubwije Nerinati so ma sœur mugabo numu people nka wewe nka jewe nimba jewe ndamusorera Nerinati nuko she's my best friend, she's my best sister pana friend, she's my sister. Kandi Nerinati yo tuko turavugana nituvuga abandi bantu tuvugane ama business yacu tuvugana ivy'iwacu kuko Nerinati je arandusha sagaranisha arandusha kumenya ibintu byo muri Sharon je none bari vya entertainment nzijewe Nerinati ko aronka ama news from nowhere Nerinati yafise group WhatsApp group ifise mbari 600 personnes ati sisa ahubwo ibihumbi je no muruta kumenya amakuru gute kandi Nerinati reka ndakubwire nimba mushaka kumenya jewe via Nerinati na jewe tuko turavugana Nerinati ga Sharon ndakurahiye mu izina ry'Imana tuvugana ivy'iwacu tuvugana ama projet tugira gute ndaco tufise tuvugana rego turashaka gucita tukavuga habayiki umugani tubitena ko konti ngo cyane Nerinati mu bundi buzima navuga ivy'iwarugura live akavuga afise jewe na Nerinati tuvugana ibintu vy'iwacu by'ubuzima c'est ça je Nerinati turi ngaho kugira ngo tuvuge ngo Sharon tuvuge ngo naka tuvuge ngo no ndamukene kumuvuga Sharon ndamugura live ngamuvuga wana Nerinati azinanye na Nerinati kuva jewe na Nerinati tutaramenya namanye Genius yatubwiye yuko umunsi wamutanguye ukamuvuga uravyumva cyangwa ukamutuka yuko azokwishira amafaranga wamuhaye kandi atari munsi adashika amafaranga $200 y'amadolari. Okay, jewe ndiko ndamutuka we ko abivuze guca naze rero ayishure ayo maye namuhaye ngo kandi ngo ari ready kuyishura uravyumva ngo hamaca guha ivyawe okay nayishure amami vy'iwanje turonka show imara umwaka ivyo vy'iwanje nabime princesse ndakubroka jewe sindi ngaha kubesha nta muntu umwe ndiko ndatera nta muntu ndiko amaridia wanje vraiment no oya muvugisha kuri ninde umukobwa yiyaminira ngaha mu bwiza aze ngaha yerekanya jewe n'umwiza ndarutaridia ndakubujije cyane nugurira ama inbox ndabereka ama message muri gwa munyandikira ariko iyo show izoduha ryari Aisha TV tuyitegiye shoko tuzoyironka cyane ibinda urukura nyumva ga Sharon jewe nyinya ngo jenzo mutuka ngo naze Jesu shaka ndamutuke kwereka inda kumuntu erega je ari ibintu bimuka kubereye naza nuke nzo mwishura ewe oya jewe ako kaboro oya nubeshe ngo je nagwaye ngo $50 wowe nogwa $50 naravuze I wasn't expecting him kureka ego c'est vrai murabagenzi sivyo mwarabagenzi wowe nawe sivyo muga relationship bari bafitanye we na Ozi yatangura kuva kera muga kubona yarahemukiye Ozi akazana Ozi kwisigura hajya kuri TikTok ariko aratukwa na Freedom na kama yitwa gute Freedom sinari nzwari n'umuyaya ariko aratukwa n'umuyaya uravyumva no stress
uravyumva ugutukwa n'umuyaya birababaje oya bera sishobora kuwishura Clovas mureke ujya arafise umuntu azomwishura zijewe vraiment birababaje Ozzy works hard Ozzy yaramuhaye kamana kazi man uravyumva jewe ivyo shabo bakoranye mu buzima bwiwe jewe ivyo je sinyene kumenya ibintu vy'ubuzima bwe n'ivy'ubuzima no ndiko ndabikubwira jewe ndiko ndisigura Sharon jewe sindi hypocrite jewe shishobora kuzana ngo live ngo umuntu ariko aratuka umuntu yarafashe live yujya maraya yirirwa mu ujya maraya ujya mugore mu PD Diane itwa Diane Diane ndamuvuze mu izina Diane si boss lady Diane nyine muri Texas ujya mugore Diane yaraje aragura live ariko aranuka arafata live ayiprenga kuri we atwenga waragatwengo karamwisha kabisa none wowe deja wovuga ati ngo wowe urindiye ko je ndagutuka mani ndagwaye favor tout de suite tous les jours ubu nyene ugenda ugure live ejo cyangwa uprogramme ugire ama flyer wawe urugira imisi yose umprogramme kuzoma ivyo wanje bijya wambikiye ubisohore ziga secret wanje ufise ngo hariho ahantu gera ngo ari ngo real friendship resomorare jewe sishaka amatiku sishaka gusubira amatiku umuntu atarashaka gusoma amatiku mbwira uwundi umunsi asiba mu matiku real friendship ndayibasubiyemo real friendship jewe mu friend wanje fise nga ariyizi nawe dushwanye tubihereza muri inbox nituza nga kandi nashobora guplayinga nguyu Kenzo nashobora guplayinga live ngo bariko aranuka ngo ayiplayinge kuri we cyangwa ngo uje kuri live yiwe unuke wakureke nibishoboka mani nivyo ukunda nivyo ukunda nubu ndabivuze Sharon nashobora gupermeta umuntu ngo live iri avugira hariya ngo bariko aranuka nigiye boss lady aje nga urabizi ko Blackness mwari kuri pano sivyo ndagerageza kumukarma sinamukoro nawe wowe byarakunane kubera wamuhamagaye twese twari turi hajya wamuhamagaye so yatutse twari hajya ngo natwe twaguye mu gahunda nawe nyene nwaruzi biko biraba na je sinzi biko biraba mugaba abantu ndavuga de ntanguje induri zaye ndavuga none burya nyimba ahubwo jewe nari umugenzi mwiza mani ahubwo je nari umugenzi mwiza kukubera ko nta muntu numwe nigeze mbona akubwira cici ngo babarira Sharon oya boss lady nimbere yuko twugara live naragusuye mwati ejo mu gatondo niyavyuka vraiment ameze neza uramwumviriza umubabarire sivyo ntumurazi like numumama areza abana le stress n'est pas bon pour les enfants mugamo ngi yari wari karayironderera uravyumva umugani wawe atari ibintu yakoze mu Burundi ubwo hari ivyo yakoze mu Burundi atari kararonka muri Texas ni stress rero igira isohore kamere kiyo jewe sinshobora kuza ngaha ngo supporte ngo umuntu kubera ngo je twara abagenzi ngo tufuye ikintu ngo cyo profita umuntu ngo nze ngaho ngo nicare ngo du matin au soir ukuvuga izina ry'umuntu umwe nimba ushobora kwicara mu gatondo gushika mu joro kuramvuga nuko jewe nari kintu kiri très nécessaire mu buzima bwawe nimba udashobora kureka izina ryawe ukarireka izina ry'iwanje ukarireka kurivuga nuko narakubabaje ari ikintu wabuze kuri jewe waruronka nimba ushobora kwicara umunsi wose no mwijoro lendi gushika dimanche ukuvuga cici uryoherwa kuri bo abantu bari kwarangirira jewe bari kwaravuga banuka wowe ukaburyoherwa ikuvuga yuko ari ikintu nagukorera mu buzima ça te manque nimba wowe ushobora gukorekta abantu 10 20 30 kugira ngo baze bagwanye cici umuririmbyi cici nafise magaza ngo cumombesha cici nakora umuziki ngo bareke kugira subscribe cici na channel ya YouTube afise ngo bareke kuza kuraba cici nariko ariyamamaza jewe naje ngaha muri TikTok for funny niyo mpamvu nuno munsi shobora kugura konti ngura ngagura ijyanye kubera iki sinaje nga muri business naco ndavyungukamwo jewe
jewe Genius yaranambwiye ngo agiye ngo no guhakinga ngo TikTok yanje ndamubwira ntishaka hacking ndagusaba ikintu kimwe ni wowe hacking uzomekinge shaka kwa deletinze kugira banyihere ntuzenya agasono kanje back nta kindi no ndamusavye ni kubera ko izi mbuga yo jewe sindi ngaha ku mbuga ngo like ngo ndikondondera aba followers no abantu ahubwo followers na jewe no ahubwo abantu bazondondera cyane nirava ku mbuga ko n'umundi do toutes les façons je planifie one day kuzova kuri izi mbuga amasigaye nkorera kuri YouTube gusa namubwiye nti ibiye n'ibintu bitamporere kandi mwebwe ikibazo cyanyu muwamuza ngaha aye mutazi jewe ngaha ndi muri ntuze ndashaka kuba ndi no muri training who knows nindazi ibintu vize muri koko abantu bose bazi ko nkora entertainment nta muntu bazi ko ngiye gusesangura jewe mfise ibintu by'aba artiste benshi na byinshi namandiko ndavuga isagazi wanje na sagazi wabo nta namwe zihuriye jewe ndagana nkasesangura umustar wabo ahido babishaka cyangwa batabishaka kandi sinageza kwiyesusya nabo babishaka cyangwa batabishaka kandi sinageza kwiyesusya nabo sangiye nsimbaza kubagisha inama jewe ndaza nkugurura boom nasesangura ikibazo cha Genius hari umunsi numwe muri amone kanasesangura cyangwa afata umuntu ngo zitire ngo avuge ko nacagiye cha Sharone yama avuga abwira Marco Mix ngo Marco Mix nabivuge ngo ni wabitse akamushira imbere uno munsi Marco Mix nari kahogwa Genius ko ndiko ndamubaza ati mbeho ibintu wakoze ga Marco Mix ko yagiye akinjira muri affaire akinjira muri affaire yo gushaka kungwanya alors que yari wa mbere mu kunavuga ati ivyo bintu byo guhamba mu bireke bagiye kuyasosya nawe gute ubwo n'ubugome Genius uri umuntu w'imbwa haye aye ngo Aisha twamwambitse diaper yo twamwambika nidira wowe ngo tukwine come here we need to inhale you in the back because uri constipe we constipe ufise constipation mu mutwe mu bwenge no mu nda n'inyuma naho nyene harabaye constipe wa muzamu vraiment sindi ngaha ngo nanguye ngo gusesagura ngo nuke ngo gira gute oya jewe ibintu sindi ko ndashaka kuja muri inbox y'umuntu ukavuga ngo je mfise ivyiwiwe ngo ninaza kubikura ngaha ngo ni byinshi money I give you favor nubu ndabisanga that's ko abantu bari ngaha kuri commentaire bamaze kumuhamagara kuri telefone nagenda bikure ivyi wanje vyose afise yumva amahoro none wowe kugutubika ibintu vy'umuntu uri kopeke uri post na poste yubitse ikintu ukakireka kugitora nugende irabomora igatelefona ikagitwara ikagisohora ingo ukuri mu vyiwanje ingo ukuri ninda atazi ko je nawe tutumvikana abantu bose barabitse ko je tutumvikana abantu bose barabitse ko je naricaye calme ndicara calme sinakwishura sinago nubu sindakwishura ndakubwiye gusa kandi muramuzi murundi kazi c'est ma femme que j'aime beaucoup et je respecte niwo muntu no kumva ati ndagize afise ibintu byinshi naramutromfye nagize gute je trompe jamais ma femme jamais de la vie je trompe jamais ma femme jamais kubona umuntu yamuhaye akaza na umuntu yamuhaye akaza kamuto kari yarabaye boss wiwe ariko je trompe jamais ma femme je sintrompa umunuze wanje nga mugabo non plus sinoza ngango vuga ati ngo jewe naraguhaye ibinagize uko wowe urabizi n'umutima wiwawe urabizi ton cœur est témoin jewe ton cœur est témoin ndabikubwiye niba nagwaye $50 jewe ngakura $50 yiwanje mu mufuko ngo Genius tora ugende ugire flyer ya nuzenye yashako niyo kumuhamba nayo mfise imani yatware n'ubuzima mfise imani bunyaka bunyene kubera jewe ni nafa uno munsi ari abantu bazorira famille yanje jewe bijyo bavuze ngo famille yanje ngo jewe famille yanje ngo iranyanga mani jewe famille yanje ngo uyu murundi kazona mubaza ma mère elle est très fière yiwanje kubera jewe no munsi nofa mama wanje yo chafa kubera dependinga kuri jewe fise abana bifuvyi ndeze uno munsi ni nafa bazorira imyaka yawe niyo mpamvu Imana je tashobora kunkura muri isi baje abana batarakura reka rero ndabikubwire Imana tuvuga warazi ivyo naciyemo jewe Imana nishobora kunkura muri iyi Imana nishobora kunkura muri iyi si
jewe bajya abana batarakura ndabikubwije ukuri icura kimenya n'imari mwijura bivuga mu izina rya Yesu nizonkura ngaha mwisi zigiya mfuvye indeze zitarakura ngo nazo zije kwirondera ubuzima kuko imana irazi icarico jewe nkura amahera yiwanje jewe mu izina nzogira ibindi ngo wicishe umuntu vrema sishobora kugura amahera ngo bagiye kwicisha umuntu umviriza narabiprofisemwo kuko ni ide yaraje naje ndayiprofitamo je ninda tabizi je ngaho ko ntukana je ivyo nivyo gutukana ndagutuka nibiri mu mavya nibiri mu bikajugumira mugabo shishobora gufata amahera yanje mu izina rya Yesu n'ubundi abivuze shishobora gufata amahera yanje kugenda nkore fly y'umuntu yo kwica never in my life I cannot do that shit mugabo ndagisanze nzomutuka mu bandi ubwo n'ubugome mu mahera yose noba naraguhaye niyo amahera gusa wabonye gusa noba narafashe nkaguha uje kugira fly nene mbedabaza bijya ibintu byo guhindura amazina navyo vyaje gute burya mwese mwiro tuve muri ba brada ba Genius abandi bande ba Genius no bijya gusa yari sympathisation vraiment bayatanguye igihe mwari ko mwari mumereye nabi no ni sympathisation bijya uvuga ati umuntu nkakujya uvuga ati okay nkavuga uvuga ati ukavuga ati nk'ubu narabonye umupeti yavuga ati ngo brother wa Chichi ni sympathisation kungusa ku muntu ukanyumva nugende kubesha mana umuntu muzimu usenga vire mushaka kuvuga ngo je naragwaye amahera uriyo kuvuga ko noba naragwaye amafaranga ukaja kugura ubugari ukaja kugura basi kintu kizokwinjiriza imyaka yose urashaka kuvuga ngo je naragwaye amahera yo kugira flyer ngo yo kuwica umuntu come on guys let's be honest ego jiwe naramuhavye y'Sharon ndanavuga ijambo turavuga ijambo kubera narifise ishavu rya Sharon kuko yarankoreye aho ashaka gukora naje ndamukorera aho amumera nabi mugabo twaraje nga turavuga ati byose bihere warambabaje naje ndakubabaza deka tugira ubundi buzima amanu uzosubira kunjako na Jesu uzosubira kunjako ariyo limit iri entre Jeo na Sharon kunjako ariyo limit iri entre Jeo na Sharon ariyo limit atajako na Jeo limit niya isimba na Jenzo isimba kuko no kwinjiriranira vraiment turinjiriranira kandi nta bukeye nta après nta ki you know like cause nene Chichi je na twavugana neza tutinjiranye byo hago ni ngakujya cyo ejo ningakiza muzo kumva je na Sharon kandi twatanguye turavuga na Sharon kandi twatanguye turavugana tuvugana mugabo ariyo the limit ni aja deep naje nzoja deep mugabo aje ngakavuga ati gwa Chichi nurusana abi rugira gute naje nzozavuga ati rwa Sharon rusana abi numva ndiruri ngaho umva mugabo niyaza akavuga ati mama wa Chichi nuku akamucyanga naje akazavuga ati cyangwa umugore wa Chichi canke naje nzoza naje ndamukora hano wababara erego umwaza hambabara naje ndagukora aho ubabaye mugabo je nuze kubesha mu bantu ngo je naraguhaye ngo $50 ngo uje gukora flyer man come on so okay muga Chichi urabizi ko ibintu byose Genius yakora sivyo yabikora ko yarazi ko mwari kumwe ego twari turi kumwe kuko nawe waramutukiye mama wiwe urabizi ko wamutukiye mama wiwe uramutuka kandi biramubabaza urukuranyumva waranamutukiye mama wiwe waramubwiye ati ngo mama wiwe ngo nimba ngo Viki waramututse kuri mama wiwe kweri yego ndavyibuka waramututse kuri mama wiwe kweri yego ndavyibuka waramututse kuri mama wiwe biranamushavuze urukuranyumva kujya nawe baragututse twese twagututse kuri mama nawe waradututse ku mama bacu ico gutangaza ivyo biboro vyaravuzwe sivyo mugarika ndakubwire kandi ivyo bintu na Roy nivyo twapfuye sivyo je nababwiye gucya aye Genius wowe turabagenzi Chichi tuko turatukana Chichi yaranutse ku muvyeyi nanje ndamututse ku muvyeyi eka kumya ngo sinicuye Chichi kuko nawe hamwe no gutuka ku muvyeyi wo ebana wo rinda ufutamba bari none sivyo bikubiraza none muri uwo mwanya ucuvuga ngo je naragututse ku muvyeyi canke ni wo waje kwinjira mu ngorane zanje kuko bose nababwi umuntu wese yambya ngo sindagutuke navuga ati no jewe na Chichi ni problem kandi ushaka uja kuri kote ya Chichi cyangwa ushaka uja kuri kote ya Chichi cyangwa kuri kote ya Sharon cyangwa ubireke byose birabisha amaso bezagize ingoye nk'abandi uravyumva ico nico nagenda kuko hari kukumva barampamagara bagashaka kun challenginga nkamubaza none wewe hari cyo dufitaniye dupfa ngo ya nene nka Genius kugira ya ahaguruke turabagenzi uzaho tubwira ngo urumva ngo Chichi n'umushye kumuvuga kwibi byaramuraba
wewe uno munsi no ivyo Sharone hinge ndakubaze hinge gatoya no reka ndakubwire Sharone hinge ndakubwire hinge chichi give me a second mami wata give me a second uno mu a second uno mu wanse umubwiye ngo natuke niri nati sivyo akumva yuko hamwe mwebwe mwoba muri abagenzi wewe nawe wewe wakabaye mureka ngo yisanzure kuri neri nate sivyo ivyo nivyo mwapfuye jewe Sharon j'avais tort yuko nawe mvuga ati sishaka umugenzi because nawe uza kuvugira umuntu nanje ari karantuka so ivyo biboro vyango naramututse kwa mama wiwe niwe yabirondeye c'était une excuse yo kugira yinjire muki muri zo saga ni bya bindi baba bazi ko umuntu yoroshe uravyumva bakaza kamukora hahande ugira avuge cakindi uravyumva bagafonza kitaske and then akacagirane bakacoronka excuse kugira bagende baragirane nakayarantukiye mama kandi ivyo bihe nakayarantukiye mama kandi ivyo bintu nari maze kubimusabira ikigongo igihe aje kunsaba ikigongo about my mother nene yari kunsaba ikigongo kwa mama kandi jewe numva nari naramutukiye mama wiwe ko je nari naramusabye ikigongo vakera none ndakubaze Gashahone ko yaje kugusaba ikigongwe atarinze kuza kumbwira je ko twese twari muri saga yimwe mama ngo je naramuhaye amahera yo kugira fla ko ataje kumbwira ngo ngira nje gusaba ikigongo Shahone ko yaje arakunda namubwira ati wowe urashobora kuza gute gusaba ikigongwe umuntu yagutukunukunukunuko uri kuranyumva ngo jewe ngibiki nibiki je nayo mubwiye kuko je sindijyaje sinabibwiye mwese mwumva ndijyaje sinabibwiye mwese mwumva uko ava je sindijyaje jewe nubona turi abagenzi ndakugenda nzi kukipinga friendship jewe ubonye umuntu w'inzi wanje ngo twashwanye Gashahone vraiment jewe sha ni gake vraiment je namugenzi fise ngo je twarashwanye ngo dutadukana nabi je twarashwanye ngo dutadukana nabi bwabo je kubona ati jewe umugenzi ni umuntu wa mbere mu bagenzi kuvuga ati tuba twarashwanye Sharon ni sister wanje sivyo sister wanje sivyo kandi tukagenda ahandi kandi ngagenda tukavugana na Nenati kubera uwo ni wewe kubera iki none Genius nyimba yarashaka kuba umugenzi ko twari dusanzwe ega jewe ikintu cyambabaje kwa Genius nacuze Genius ni namuzamuye kuko urumva jewe cici ubwambe nako mami wata jewe nta n'umunsi n'umwe jewe nugura live sinumwe jewe nugura live je naragebaye nga kuri imihanda nk'ikintu ca 6 mois atanu umunsi n'umwe nuguruye live wawe igihe wowe kuko nibaze ko waje nka December none ari nkitangura kugurura live cause nangira mvuge ibijanye na we love music cause bari baranduhishije pe ana vya bintu sigura une histoire muga abantu bose akaguma kuremera kwa ko juste bishakira show ndavuga umvirize mushaka show reka ndababwiza ukuri et je veux plus jamais ko musaba kumbwira ikintu na kimwe uravyumva muvyemera ko ari ukuri muvyemera ko ari ukuri muvyemera ko mwibaza ko ari beza ari bubeshi nivyo mugabo iyi affaire ibe closed no kuri no kuma YouTube channel ndababwira ati no I'm done uravyumva kaza abantu benshi baramamagara bwabangirishe nuzenya ama interview ivyo ndavuga ati abo bahungu babiri ndabarushe turarangije ujya muhungu Genius yampamagara minsi yose ingo twugurure ngira nugure live ingo baby mama ndaguze na baby mama ingo ndagusivya kanya gatonya uhashushe gatonya basicugenda uravyumva akambwira ngo gushwanira bigana ngurumva ngo uraduhasho uravyumva so byari bya bindi bya sho mugabo yari yasho iri limite yari yasho iri contrôler yari yasho yaba twavyumvikanye yari sho yaba umuhostel azi neza ko nje gutanga ivyanaka kandi adahengama ahubwo ebana na ebana abe neutre kandi abizi neza ko tuko turarenganya kandi tuko turarengera mugabe kaba ibintu ata muntu numwe yavyuka mu gatondo ngo acafise inzego bigaherera ngaho. So ahubwo navuge yuko yarasanzwe anyanka
avuga icanyanyira hama nyimba yize yuko nzopfa nyimba aco gituma ariko arampamagara ngo ngende kumuraba mu gihugu ciwabo ngo agiye ngo gukoranya ngo bagwiza tunga ngo bantumeko ngo twesho wenyene ngo araziranye n'abagwiza tunga benshi ngo agire rabe ngo umwaka ngo kontra yarafise ngo ibyanyuma ngo mu mwaka uza ngo aca kuri ivyo ashaka ngo yisanzwe ntavuga ko kontra washaka shama kontra aragwira tavuga none uyatanga kuvuga ko agira atangwe agira sinye kontra y'amafaranga menshi par rapport yako yarafise. I was like ako arufise karika kumariye ikindi kintu naho aho I was like akazi ukakora sangapi exactement sangapi kwa kangara umuntu kwa mbere live kwa kabiri live kandi apane live y'umwanya mutonya mani y'amasaha menshi umunsi wose 24 heures ukajongera ngo uwo muntu ni afise amafaranga gusa je ndi wa muntu nyene ibintu byose nyene ngo ndakwemerera gusa nyene kwa ko turamara umwanya narangwambwa muri wazuzompa umupuri nzogwa vrema nzogusiga pe nzogu. So Sharon jewe vraiment jewe sindi ko mvuga ati sindi wa mugenzi mubi ngo nze ngaha ngo kubera ngo twarashwanye ngo ndaguze ngaha ngo kubera ngo twarashwanye ngo ndagutuke no jewe nuzokumva n'umuswari mwe ngo ndaje ngaha ngo ndagututse ngo ihimba cawe ngo canke iki ngo canke umubiri wawe canke iki no urumva mugabo ndakubwiye vraiment my dear friends nimba ufise ikintu ca cici gisohore ndetse ndakubwiye ukigumye kumize ko gisohore nivyo twavugana vyose bisohore kuko ndazi ko vyo twavugana nivyo ubuzima. Je urabe ko sindi umugenzi mubi Sharon yarafitanye umugenzi mubi Sharon yarafitanye ikibazo nabigana mwese murabizi ebona ikibazo cyatari aho bahuye nabigana wamenga ni paka na pusi wamenga ni gana na nuze na sha jewe mugabo nk'umuntu akuze naramuhamagaye bigana ndamubwira ati bigana peti yangu uje ni braza yako murazi sinzi aho mwari muzinanye kuva kera sivyo mugabo ndagusavye mwumvikane basi umusonere nawe agusonere ndagenda no kuriwe ndamubwira ati umviriza sha bigana je twavuganye n'ukuri uri kuranyumva niba ari kintu uri kuranyumva niba ari kintu musabane kigongo uswate mugiranire limite mumvikane n'umuzosure gutukana kandi je naravyinjiyemo hagati ndavyinjiramo hagati kugezaho bigana yaraza no kuri live yiwa kaduga urumva baravugana neza akanantuka niho yisanzura ngira ntukira uri kuranyumva barumvikana neza igihe yashwana na baby mama urumva sinzi ko muvyibuka igihe yashwana na baby mama jewe naraje yashwana na baby mama wenyene ni yashwana cyage na baby mama univyibuka sasa na baby mama jewe ntabwo nari ngaha barashwaye na baby mama barashwana kabisa barashwana na baby mama ndahamagara baby mama ndamubwira baby mama araza arambwira ndamubwira baby mama side yiwe nawe ndaza ndamubwira side yiwe ndamubwira ati mani nimba muri umugabo baby mama yaranamuguriye live aramutuka urumva araza arambwira gushikana bamutuka no kuri mama wiwe aravuga ko bamututse kuri mama wiwe ndamubwira ati mani nibiguturakase nimba bagutukiye kuri mama bireke nije namubwiye ati nubishura bari n'abantu b'abagore nushira n'umugore je naramuhanuye urumva ndamubwira ati nubishure kandi navyo yakoze vraiment yarumvise imanura avuga ati grand je numvise imanura yawe navyo nkora ndamubwira ati baje bazuza kukurindira iminsi ngaye bazuza bakuvugishe bari bashwanye na Badi na baby mama urumva jewe naragiye ndabavugisha bose ndabwira ati Badi baby mama nuku Badi nitwashoye kuvugana ko na contact zone ari mfise uri kuranyumva cyo navuganye na baby mama ndamubwira ati ibintu bimeze uku muhanurane mwese musubire ndanamubwira ati bareke bazoza bariya n'abasister bawe na nimisi yaciye Sharon baraje kandi kuri live kandi barasubira gute bariyunga ndamubwira ati wabonye kubera iki waranumye Sharon live yiwawe ize ibintu vyubaka ugira basama ivyo reka nivyo nanje navuze cagiye naravuze ati mwebwe ngira ndabihoze mu uravyumva ndabe yuko ko muhejeje na Sharon muzo muronse basi abandi turabe ko atabandi bantu mutuka nukuri nazavuga ikintu kibi jewe noba naramubwiye
urumva ikintu kibi no banaramubwiye après saga za Sharon ngo gira ukugira uko ahubwo je nije namubwira ati reka guhamagara abantu kuri live batuka abantu kuri live za bariko arakononda platform ego twarakoze kijya kintu cha Sharon nivyo twaragikoze kubera yaradukoreye biwacu mugabo nusure kuduza abantu batukana kuri platform yawe man hindura platform yawe ibe kindi kintu urukuranyuva kikwitiriza nawe wakanote none umugenzi mubi yoza kuvuga nanje rega ivyo nivyo rafocus naye namubwiye naramubwiye ntumviriza mwebwe ibintu muko muga gusa je sinamubwiye ku vyanje namubwiye ntumviriza ibintu mwagize kuri Ozi kandi ari umuntu akunzwe sana muri entertainment mugaca mukora kuri DJ Pone ari umuntu akunzwe sana muri entertainment muriko murakora ku bantu bakunzwe uravyumva hari abantu iyo ubatatse muri entertainment aba ari ibintu bisanzwe you know nkakinkaneri umwado tukamutuka abantu baraza bagashingira kwa barazi ko ari umuntu w'umusazi kwaduka Sharon ni bisanzwe kwaduka umuntu asanzwe like nka Simbizi canke nka Chimamanda canke akoresha umwanya baranakwirabira nta nivyo banamenya most of the time uravyumva barirenganira mugabo abantu barinze baza bakaza kuri platform yawe bakaza kuri platform yawe naramubwiye ni ikintu uco kwidogera ntiwoguma widoga ngo akeza nete ngo yarapibriye ngo live yawe ngo none ngo bavuze abantu kuri TikTok namubwiye ntirega nta zino office ni kandi nta muntu umwe azokumenya mugihe ikintu conye no hosting ara masaga ucumenya masaga uhostinga can you host both of the parties cause ikintu cause narabonye ko ashaka kugira Jean ibintu nk'ivya Godfather muga Godfather arahuza abantu arahuza les deux camps kandi Godfather nushobora kugena muri live yiwe ngo mushwane aca bahuza bihera bahuje bagati abahuje bararondera ningo muhure mugira gute wa kuri saga yiwe byagenze gute si Godfather yatumye wowe utangaje amafaranga sinatanze ujya munsi oya mugabo niwe yakumotivisa kugati Sharon ibintu kurashwana na bene wanyu biregirageza dengira ndamu oya Godfather urazi ikintu yamubajije cause Godfather yarabajije gutya okay ibintu mwese mwavuze kunyene byagenze yarivye amafaranga n'umusuma n'umunyonoke none aramubaza ayo mafaranga yayivye ryari aramubwira ngo none uvuga ko yatangiye gutuka ryari ngo kuva muri December ngo nere ngo umuntu yagututse kuva muri December uravyumva turi hajya twaye mu kwa kanga mu kwa gatanu mengo ati tukaba turi mu kwezi kwa gatanu ukaca uvuga yuko ayo mafaranga yayakwivye it's been just 1 month mwavuye gute mu bintu byo gutukana muja mu bintu byuko wo mwizera ngo ahabwa amafaranga kurungikira nyimba yari umuntu w'umugome yari umuntu mubi uravyumva aho oye bose babuze ikintu bishura uravyumva Godfather caravuga ati first off nta kintu na kimwe mufise mwishuza Sharon kuko nta mafaranga mwebwe mwahaye Sharon mwakabaye mureka Queen akaba ari wasaba Sharon ayo mafaranga kuko niwe yamuhaye hama namwe mukishuza Queen kuko Queen niwe mwakoranye ntabwo ari amafaranga Sharon uko vyogenda be na Queen barazinanye mugabo wowe nta kintu na kimwe wahaye Sharon kandi nta nakazi mwakoranye atabwo ufata urabukungene Queen akwishura amafaranga gusa ukungene amafaranga na yayishuye cyagiye twako turashwana na ntuzenya na Queen acanyita umusuma ngo ntashaka kuvugana umusuma ndamubwira ni jewe reka ndakweka ko atamafaranga mbuze reka ndayaguha ubunyene hamashinza ndagutuki ikintu cy'ubusuma bibanze kije ku ruhande uko niko yaronse amafaranga naho nyene Queen amaze kuronka amafaranga yaciye ahindura story yuko ngene bahanye amafaranga be na Genius yaciye avuga ngo Genius ngo yari amafaranga namusororeye ku irayidi ngo nta kintu na kimwe yari yankoreye uravyumva story birahindutse I don't know so like Genius tu urafise inzigo nivyo no kubwira tu urafise inzigo kandi c'est pas bon uri ninzigo muri wewe nta kintu na kimwe gifasha mu guteranya abantu ushaka guhostinga amatiku gerageza kumvikanisha kurusha gutwika pani ibintu ko misi yose no nago biryoshe na namwe bishaka gushikana umuntu wese ari around you ateza ko ari umuntu wo mu employee uteza kumva ko amatiku ya misi yose ateza kuva kuri pano yawe so like no hell no I have them.
ya vraiment sindi ngaha vraiment ngo jewe sindamutinya kandi naco mfise vraiment no mutuka vraiment urumva mugabo naze yerekane ivyo avuga yuko ngo ngo jewe afise ibintu vyanje vyinshi agusese asese ni haba ngombwa na jewe nshobora kukuvuga na jewe ni haba ngombwa mugabo vraiment ni nazavuge ico nzi vraiment jewe co nzi n'ubu ndabivuze ni bari code jewe na kintu na kimwe cha secret jewe afitiye canke na kintu na kimwe cha secret umuntu wonga muri TikTok amfitiye canke na kintu cha secret n'undi muntu wari we wese mwisi amfite umuntu afitiye ikintu cha secret n'umugore wanje tujyamara ku gitanda niwe afitiye ikintu cha secret naje ndamufitiye ikintu cha secret niwe tuvugana ngamwe ati bebe iki kintu ndagusavye nuzo kivuge kuko j'ai confiance ego umugore n'umugabo birahera bakagira divorce mugabo jewe niwe mfitiye confiance niwe nzi ko afitiye secret yanje naje ndamufitiye mugabo umuntu wari we wese nga muri TikTok azi yuko amfitiye secret ndamuhaye favor azayivuge nukuri umukobwa wari we wese ari nga muri TikTok noba naradraze jewe cici nazabivuge yerekanye n'amapreve be uzodoha shogi ari y'amadiyeme hari amadiyeme ngo muvuga y'abantu bakwandiye kandi yavuze uva kera mugabo ndashaka kutubwira barizi n'umugore wanje n'amabatuka arabandikira message agira ati ntuzosubire bibaye ngombwa ararondera nimero za telefone akabatuka ngo ujye mu rundi kazi aho urabatuka ujodohe none sho basi uzotwereka ama message oya sishobora umviriza shauri ntuzotwereka amazina oya sishobora kuzanga ngo nakayanyandike ngo uko nako ni kupa oya ntuzotwereka amazina twaratwereka message jewe ibizirahari na murundi kazi ndakuraye mu izina ry'Imana mu ijuru jewe sokre man happy vraiment genda umuntu navukiye mu bwiza ashatse kugira ikintu aragikora pup narinda kuvuga ati ngo agisha inama ngo naka agusanzane murakumunaniye birahera je nukomeza je no rubara ko nigwanira ngaho izisaga zose je ndigwanira yeshi shwa guhamagara ngo dutuke naka no jewe ndaza nkungura live nkagwivyi wawe kandi live yiwanje mwarayibonye TV yayisha ibifise abantu ijanye kuri pano yarambwiye shango twugure live ngo ntuke ngo nirinate urumva wowe ugura live yawe utukabushaka gutuka bose uvuga ama secret yose ya cici ufise uyavuge werekane niyo $50 yaguhaye ngo yaguhaye $50 jewe $50 abantu bose yari kuri pano $50 wari umufitiye je naravuze ati man je namubwiye ati reka kwisuzuguza none saga yagarutse gute ko ubundi wari warisha amahera kandi byari byahenze reka kwisuzuguza ayo mahera narayarishe trip umva abarariye sase nkane nari ndabaza saga yagarutse gute saga yamigaruka yama yagarutse oya hari aho yagarutse garuka nabi none wowe warayamurungikiye amahera urayamurungikiye none ko je sinigeze mvuga ibintu birebire sinace ndabireka ngaho ko je sinaje kuvuga ni wayi kubera ko wakiriye amahera kubera ko wagize kuko sinabivuze ofete igihe ivy'iwanje biheze kuko n'igihe yaragomvye kugaruka namaze kuyariha agomba arasho aranyita igisuma ndamwe ugaso kunyita igisuma ndaguha biwanyu bavyo bamwe nigenda uvugane na kwina amafaranga yaramushikiriye genda umubazi ngwingu vyabaye igenda ndamwe ntivyabereye live numbaza amajambo maremare hanyuma acara baza kwine aramubwira kwine rero nyimba yaramwimye I don't know no yaramuhaye vraiment yararungitse no kuri jewe urumva yararungitse no kuri ndayamuha vraiment ndayamuhaye kwine yarayarishe that's good kwine yarayarishe vraiment simbesh nabone sawa mugabantu ikintu cyo kugenda kuvuga ati
jewe yakuja yarabivuze kuri live ngo je yaranyandikiye message yo kumbwira ati ngo sisura kumonera pano ngo manura abantu ngo gira gute abantu narabamanura kweri abantu narabamanura jewe yuje ugatukana narakumanura yuje ugatukana canke la fois passée ishavu ryafatiye gute ari umunyarwanda yaraje dikapi baratanguranye na dikapi kuri live y'ahantu bari bahari atuka uyo munyarwanda atuka Scott atuka na dikapi jewe ndaza kuri yo live ndabibona vyose sivyo uyo munyarwanda yari umugenzi wiwe ku ma live asira kandi aramuhamaga no atukana key guest uyo munyarwanda sivyo atukana key guest dikapi n'abantu biwe baja kuri live ukuranyumva Scott n'abantu biwe baza kuri live gute woshobora gupermata umuntu w'umunyarwanda avuye hari yaje gutuka abantu biwe kuri pano yiwawe uyo munyarwanda yaraje mutuka dikapi ngo Kongo binu dikapi yashwa kurira kuri live yiwe urumva jewe nari hajya ndavuga ati no that is too much ndaduga ndabwira ujya mutipe reka gutuka uyu muntu nganda namubwira ati gute wowe ushobora guhamagara umuntu atuka umuntu wiwawe dikapirirwa nga kuri live yiwawe urumva amutuka gushika mutuka ko mauri nga ngwangu ibiki ndafata ndamumanura ujya mujama aramumanura arasubira kandi aramuduza aratuka dikapi ndasura kandi ndamumanura urumva ndavuga ati no nushobora gutuka uyo arasura kandi uyo mujama aratuka muzenyi aratelefona kigest yaratelefonye kigest aravuga ati kigest ngo wamujama yaje kuri live yanje ngo araguhamagaye gute je naramubwiye ati we gutuza kuhamagara umuntu kijage twafise ijya nuzenyi ya VIP nuzenyi WhatsApp ndamubwira ati gute ushobora guhamagara umuntu w'isister wawe umuhamagare kuri pano yiwawe umuntu from nowhere umuhamagare kugira mutuke mu maramaze urumva bihehe yitwa bihehe merci ndayitwaga bihehe uyu muntu ndavuga ati gute ushobora guhamagara umuntu atuka kigest atuka dikapi hajya dikapi namugiye dikapi wori umusazi n'ikintu namututse dikapi ndamutuka cyane hajya namuhoye kubera ivyo naramuvugiye man ndamuvugira mugabo leti pankesi wakenda kandi yikorana nawe ukina abanyangenda kandi yikorana nawe ukina abanyangenda nuko petete yibutse uko aho namukuye namugiye ati reka gutuka uyu muntu n'umu brother wacu yewe naraje ndamubwira ati monami reka kutuka Nerinati nika kumutuka kuko Nerinati namu ahona gatuka Nirina gatuka Kenzo mugabo nta n'umusore rimwe yigiza acisha izina ryo mukano nanubwo rero reka ndakubwire Nerinati ofete ni yarazi yuko rijya zina ari ryo zina giwiwe ryaziwe niyo mpamvu adashobora kumutuka kwe ni yaramuzi rero umunsi jewe Nerinati ndamubwira ati kuko yaguma avuga rijya zina riri kuri TikTok yiwe urumva arambwira ati je shaka uyu muntu uduhuze kugira tuvugane turagira ibipindi uri kuranyumva byo kuza kwiyamimiza abantu batuka igihugu ndamuhamagara kuri telefone ndanamuhamagara ndabahuza barasabana ibigongwe urumva kuko Nerinati yaratuka umuntu yibaza ko yari izina ryo kumbe amuzi kuri indi nzina bazinanye kuva mu mamiri kombye hari Nerinati agifise restaurant ngo mukamenge je sinari bwaramuzi Nerinati baragenda guhirayo ozi yagifise kakabiri kiwe gato urumva Nerinati rero ariko arumva ijwi bariko aravugana nyene batangiye no gupanga kuvugana Nerinati acara ku telefone ujya nunzenye nenye loti pankesho aramubwira ati ngo Nerinati ngoroga we turazinanye ngo nuzi ko tuzinanye ngo je nitwa naka Nerinati aravuga wowe niwe naka wagiye mu Uganda ukuntu ngo acara ku telefone acara mamagara arambwira ati cici uyu muntu je ndamuzi n'umwasi wiwanje kuva mu 1900 kombye ari kumwe nabawuzi na ba DJ Fanny jewe sishaka kumfa ndamuvugishije ngo genda umubazi kituma twafuye ubwo nyene mugabo je Nerinati yabimbwiye gucumuga uraberero jewe ngene jewe sinigeze nza no kumubaza ati mwafu ikina Nerinati ko navuze ati de toute façon this is my brother is my sister why ninjira mu bintu je nagize igikorwa ciza cyo kubahuza bavugana rero ko bitakunze baby man izo bikora mu bundi buntu bazokumvikana man bazokumvikana man umuntu wa après des jours numva Nerinati wenye ndungikiye je sio ndungikiye link ya mutu ya mwandagaje Nerinati ngo ibiki bugama biwata igihe icyagiye cyahoze mugabo yari kuri kote ya ntuzenye ya Nerinati
ego Jackie reka kijya gihe cya Ozi yari saga kujya tuvuga ati dutange show kuko ibintu biri deep ngo vy'inzigo yari isho nyene platform ishushe urabitahura mugabore nka bijya byose twese turadukora ngaye waratugire tuzane show ngakujya muona kwine marugura live dutange show tuvuga ibi nibi urayibona ibintu ngivyo ngakujya wowe ucogomagara ikikingo ngana dutange show kunuko nibisanzwe dushusha abantu urabitahura mugabo rero jendagena namubwira ati man umuntu wari ko murasabana ikigongwe mugure live urukura mutuka for no reason ngo kubera ngo yatutse ngo Rozi none wowe urazi aho Rozi n'uyu bahuriye tanguye none ko jewe sindigera mfata ngo Rozi ngo ndamutuki kubera ibyo ubaza ko binaniye gufata Rozi ko atukane Nina Ate ngaca mfata Rozi wamuhimbira kazi ibikiri ngo ndamutuke no shisho gutuka Rozi urumva kubera ejo shobora kumaramara ugasanga Ozi duhuriye ahantu n'umusista wanje kujyanira ari umusista wanje Ozi ni n'umwana mwiza sisho gutuka Ozi kubera jewe susi wanje ahubwo nobona ko Ozi na Nina Ate basubiranye kuba arabagenzi basubirana isaga zere kuko bose n'abagore urumva n'abagore kandi bose ni bamwe n'abana b'igihugu mugabo wewe kugira uzana ugwango kugira ngo ubandanye nyene ngo yanyu ujya mani tuzotera imbere gute none ushaka itera imbere igende gute namubwiye nyimba abitakunze ko bandanya muri entertainment ntace ashaka kuzana amasaga umviriza rero saga zo abantu nga kuri TikTok zire interesa canke yuko bavuga nko kuri saga iri courant bakavuga mugapana gukaya saga kuko nkabijya iboro byo kwa Ozi je vous jure je suis sûr ko kijya gihe Ozi yarababaye reka takubwiza ukuri mani wata Ozi yarababaye ukubera ko Ozi yaranapostinze kuri like kuri statut ziwe uravyumva amafoto yake arabari kumwe aravuga ati guys narababwiye uyu muntu tuzunanye kuva kera uravyumva so birababaje kubona umuntu baba baziranye kuva kera nyimba barigeze kuba bavuga nabi avuga nabi peut-être nka Nina Ate kubera Ozi kubera iki mu nyuma muri show mu gutanga soi-disant show ibintu buzi yuko biba recorded ujya n'umuvyeyi ujya n'umuntu afise abana uravyumva ujya n'umuntu akora muri entertainment n'umuntu adandaza image yiwe basha biragoye kugarukana image wayishe muri entertainment surtout umuntu aba mu Burundi uravyumva biragoye pe uravyumva nico cyuma je ndakunda kuvugira sana abantu bariko bararenganwa sana muri entertainment ndakunda kubavugira birababaje kubona nyimba barabagenzi gushika naho kuko n'ubundi nuwo yavugiye urabona ko nubwo yashatse kwiyunga nawe bitakunze Sûrement ko aramuzi to nyimba yari yarahemukiye Nina Ate kubera Ozi kubera ki munyuma yasuye gugenda guhemukira Ozi kubera Nina Ate hama après akaca ashaka guhemukira Nina Ate kubera Ozi muga yibutse kwambara agashambara bwake uzi ko Ozi arakinga n'ama video yanje gaga ilishabona Ozi sumwa nakubwiye Ozi sumwa na mubi jewe naramubwiye narambuzi sishaka kumuburira indero ngo kubera abashwaye na Nina Ate kwera je sinza amasaga yabo hawo yatanguye sivyo nayo ibyo bapfa biri personnel je ndumuntu kandi bajya baragiye no mu butungane mani nico baravuze ati hari ibintu mutakwiye kuza muri injiramwe abantu bamwe bajya baragiye mu butungane bajya barafise non plus sishaka kumwana Nina Ate she's my sister na ndabivuga kandi I love her n'umusista wanje ndamukunda kuko urafise droit yo kumukunda kuko jewe ivyo tuvugana ni entre je nawe dufite ibintu byo tuvugana jewe ni turi ngaha ngo mani turi ngaha ngo je mvuge ngo naka ngo kuri Neri ngo naka mani reka ndababwira ikintu kimwe Sharon yaraje ngaha muri state yomba Sharon yaraje aramara imisi nawe nitugeze tubonana kubera nafisaka jewe ndakora Sharon arabizi ivyo ngaha jewe ndakujya mwagiye muravuga ati ngo je mara 3 jours ku kazi 4 jours ku kazi mugabo mara 3 jours 4 jours ku kazi nkaza $10 yari vyinshi muri konti mani byaje imisi 3 mugabo nkaza n'ibihumbi apana ngo ibihumbi by'amadolari imisi 3 4 mu kazi none wewe akamashine gatangura guharura kicinjira gicinjira karaharura ngasohoka ntago crossing out tudataje nukuri kwa Mungu
Minsi 3 ineza najya mu kujya wagiye uvuga ati ngo imisi 3 njyama kuri live kuri nuzenye kuri undi ku kazi ego vraiment mugabo sinjyama kuri TikTok ninjiza ngo $10 oya jewe njyama muri shift ibihumbi n'ibihumbi bikagenda biriko birinjira apana ngo ibihumbi biriko birinjira ku isomene ndafisa gaci abandi bantu jewe na mwasi fise nimba ejo muzovugana na Lisha Hon nukuri ni ibintu vyiza ndakunda abantu bari push kuri live tuvugane ansimbuke mugabo ntabwo umva ndabwira ikintu kimwe ntabwo no kumva ko umuntu yarungitse mama wanje mu bitaro akampamba akazana akamanika papa wanje mama wanje akamanika nyogokuru wanje akamanika abo tuvukana uwo muntu misi yose amarika ararondera des histoires kugira ashire hasi uwo muntu nagende iwiwe sindanamukeneye ni wanje ahure n'Imana imuhezagire imwuzuze ivyo bikomera afise mu mutima wiwe kuko n'umuntu w'umugome jewe ntabwo namubabarira je Malcolm X namubabarira kuko Malcolm X nimboregwa uravyumva abakonikoni igihe mvuga ngo wewe uri umukonikoni igihe mvuze ngo rotame ry'umukonikoni kuko navuze ati abarozi bararutana mani abana abarozi bararutana ujya ni wa murozi akinda akakuza no kuryama mani ujya ngo jorone yaradutse nkarazara Kristo usimbuke gwarindire ngo ndamutuke je mani ibintu vyo kuvuga ati ngo ndagututse wari umugenzi vraiment ndafise ikintu jewe muri jewe banyigishije yo maze gusangira n'umuntu ku isahani kirazira kumuburira indero cyane kugira gute abantu mugoma mumbaza ngo Cici ntiyantutse reka ndababwira ikintu igituma ngo mandana bamyutinga Cici yarabikoze nitwigeze tuba abagenzi do you guys understand je Cici nitwigeze tuba abagenzi kuva Cici ashize ngaha kuri TikTok tuguma dutukana gushika ubu uwe tugize amahoro muraba umwanya bifashe Genius nawe twara abagenzi akaba ariwe agira n'ama ide yo kuza kumpamba do you guys understand hari ahantu Cici yasavye ikigongwe akagaruka akavuga ngo ndasubije ngo pardon yanje inyuma what kind of person ameze gutyo oye ko kugira aza kunsaba ikigongwe public manamubwiye ntigende ubigire public ko nsaba abantu bamenye ngo ufise abagenzi babiri wafise Sharon urafise na Cici ubivemo Cici azontuke azokugurura ntuke nani nzokugura ndamutuke mugabo nusitwa kuza kumbwira ngo sintuke Cici iki kintu nibikuraba kuko nawe nyene yanutse atuka jewe none ko yaje kukubwira ngo we nuntuke kuno musi a playing a live y'abantu bariko baranuka playing a live y'abantu akanatwenga baramututse ndavye bitotsi kwere man ujya mugore Nadine haje Diane nafise ibitusi vyo kunuka jewe murabizi mwese ko jewe fisi ibitusi umva ndakugira mix kandi nkakugira mix yo ndakwihaye man ujya mugore namaze kumwiha urumva kandi nzomwiha ugiye kumwiha ndamubura yavuze ngo Jesse nantinya ashaka ko avumira kuri jewe mugana azovumira kuri jewe je ndamwita Diane nawe yavuze ngo uzompamba nande ndaguhamba ukuranyumva je ujya si umviriza ujya mu pedo ufise umunzu ujya mu mugabo wawe niwo nzokora ko ujya don't akomoa mure njoni takomoa mimi ngo melage ngo za tufi dondo ngo jewe nugututse gusa 30 minutes uhamagara Sharon umara 4 jours umubwira ko udasinziriye 30 minutes gusa azosubira mu magara ansimbuke bene umugenzi we bansimbuke pe ivyo urabisesangura canke wowe ntushaka gusesangura jewe ndabisesangura nyene ivya kandi durabisesangura none nawe oranuka nawe bamufashe ku nguvu kandi warakabonye nawe
narakabonye naba nzatubwire vraiment narakabonye kuri Badman akanditse tumuhe pole ine nibihe bitoroshe pe yego bitoroshe pe yego nibihe bitoroshe kabisa mugabo reka ndakubwira ikintu kimwe ma chérie ngeze afatwa ku nguvu nase we nyimba wafashwe ku nguvu naso birakuraba nyimba abagabo ugira mariage nabo bavyara abana amahormone yo gufata ku nguvu bato babo je suis désolée birababaje je pleure pour l'enfant uyu muntu akwandikiye gute Sharon ngo tekana Sharon ngo abacu ngo bafuye nibatubajije twari kuriha ngo bagumeho mu bisi. Urabona uyu muntu ariko arandika iyi message ga Sharon. Uyu nguyu ni umugore w'umufrere wa Malcolm X uyu yangiye neza rama. Uyu ni umugore wa mufrere wa Malcolm X, umufrere wa Malcolm X. Ngira manuka bubazi. Jewe umviriza Sharon je ndafise ibintu by'abantu bonga muri TikTok n'abantu bose muri konte ndabafise amazina n'amazina wowe kuko wenye nuvugira muri konte y'ifuku wowe kuko wenye nuvugira muri konte y'ifuku wafuku mwama fukumwe umunsi umwe muzokuyora tuva mu bishangasha muri ko muratapota ndabarahe umviriza ndiyo ndamubwira Queen arondere upgrade ibitutsi ibintu byo kuzarumva ngo abantu benzwe na base no iyo trauma turabizi yuko ashobora kuba yaragize canke yarabonye ahantu yabaye mugabo ivyo bitutsi bihagarike pe cyangwa se uzaravuga ngo je nafashe kumuvuna papa ashaka kumenya uwamfasha kumubaraza na mubwiye nzo mumubwira mbwa nareke kwagiriza papa wanje I love my father cyane gose vyumva mugabo je compatis avec l'enfant vraiment it's not a good thing to go through it mugabo candida genda wegera bisama trauma menshi kandi je nama nabikubwiye jewe Sharon ndi no muri therapy je nifitiye umutherapiste pe chaque mois barampamagara bakatarmatiye okay nkababwira ati ego ati check in next month navyumva nawe check in next month nawe ngene wewe afise na vyinshi yorira afise vyinshi basha umutherapiste yoca yugaruye umunsi nazo kumva oya pana mariage ya 14 abanze kwanza here kuva mu 1900 nande nabarundi kugira za saga zo